nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse muri video mpereko gukora ku bijanye na nyakwigendera Major President Pierre Buyoya, harabaye amakomantere menshi naye ndayiteze kandi novuga ko yakonfirmye amadute nari mfise. Bamwe yavuze ngo nta cyaha yari afise, abandi yari umwere, abandi kunuko ariko navuga ko gusa ari mysterious, n'umuntu mystérieux bigoye gutahura motivation y'ivyo yakora. Ariko cyo nashaka kuvuga uno munsi, nashaka kuvuga ku kijanye na comment imwe umuntu yakoze avuga ngo politique c'est diabolique. Politics is diabolical. Sinzi ko umuntu yosha mu Kirundi ko ari nyene ibintu vy'amashetani, sinzi ko mu Kirundi diable bavyita, ariko ko politique igoye cyane. Nje ndavyumvira nsanga ego kabisa, na cyane kuri politique y'u Burundi. Burya no ku ntwaro ya cami nuko tutabimenya kubera iki na social media. Nta bantu bavugana, hariho novuga classes utari mu kungoma y'ubwami ntibamenye ibibera ku kirimba, ariko dukeyi twashobora gusohoka na jewe ntari ndahari ku ntwaro y'icami. Hari ibintu ntibuka neza, ariko numva ko haba ibintu vy'ama conspiracies, ibintu vy'ama complot ibwami vyaba nk'umwami kaza gashima umuhungu umwe ntashima uwundi, nabyo vyo kuvuga ngo yavukanye imbuto ko ari abantu bazishira mu maboko nyene bivanye n'ama preference. Urana abami bafise abagore benshi, ivyo bintu vy'amashari n'ibiki ibwami vyaba bihari, mugabo nta clarité dufise ko ntushobora kuvuga ngo vyagenze kuko n'abari bahari barapfuye n'ivyo bavuze. Nta ntushobora kuzuremera ibintu bavuze ku muntu wa kenshi na kenshi, nta ntibari vyo kenshi na kenshi canke ntibabiri précis. Ariko tubandanije ugashika nko mu gihe cya independence, icyo gihe amaradiyo yatangiwe kuboneka, ivyabaye byinshi, abantu baravyanditse barabifashe ku majwi, harapfuye abantu benshi cyane. Nuko novuga amazina ntiriwe ndaja kurondeza, no kubwira abantu bapfuye. Burya twibuka umuganwa Rodolphe gwa Gasore kubera yari umwana w'umwami kumbure, ariko hagati aho harapfuye abitwa ba Pierre Ngendandumwe, abitwa ba Paul Mirerekano, abitwa ba Charles Ndizeye umwami wa gatanu nawe yapfuye muri ico gihe. Inyuma gusa 7 na kangahe mugabo nawe yishwe muri zo politike z'u Burundi nyene. Harimwo Inyasi Kamatari, sinzi ko yari ico bapfana nuko babaravukana n'umwami nyene, mugabo nawe yari umuganwa Inyasi Kamatari. Harimwo ba Joseph ba Mina, harimo undi yitwa Joseph Chimpaye, harimo ba Andrea Muhirwa, harimwo abantu benshi urumva jemvuza abonzi abona genda umva bavugwa hirya no hino, ariko ngo abantu benshi bapfuye kandi bari muri politike bari hejuru. Abumvuze bamwe batwara inama inshinga amateka, abandi barashikiranganje ba mbere canka abashikira ngoma ku batwaye ku ntwaro y'icami. Abantu benshi bagiye barahitanwa n'intambara na politike. Hanyuma Micombero benshi novuga ko yagandaguye abatari bake mu bisanzwe. Nyuma nawe baramukubita kudeta, bagazarazara mukura, kandi bagazara mu gisikara ciwe, kandi bagazara umuntu novuga bava hamwe. Bijye bivuga ngo abantu bava hamwe, bijye bivuga ngo bahima bibururi yabiki n'abantu bava muri commune imwe. Nibuka ntozeye Nyerere yeze kuvuga ngo bava ngo muri village imwe, ngo same villages. I don't think ko bagazana ko rya village ari imwe, mugabo ni commune imwe. Nibaza ko commune village biregeranye cyane ku bantu kumbura batamu Burundi. Donc haramukubita kudeta, ntituzi ico bapfuye, kandi baravuga yuko baba bamukije uburozi muri Somalia. Uwo ni Micombero, uwo aragaritswe. Hanyuma bo bagazagize Imana baramukuye, mugabo ntibamwishe, ariko nta wuzi ko batoba baragerageje kumwica. Ariko kandi nawe nyene haje guhera mu buhungiro iyo hatagira abantu baza ngo bamufashe. Aba bandi bafashe igihugu bamaze kuhava, ku buryo bagaza nabo yumva ntibacana urunuka. Bagaza kwanza kuvuga ijambo ko yumvikana n'abaroberge bari mu ishamba, gusumvye ko yumvikana nabo Buyoya. Urumva nk'umuntu yumva twebwe tuzi iby'abahutu n'abatutsi uvuga ati ivyo ntibifise sense. Kuri bagaza nta vyinshi sinzi, hashobora kuba harapfuye abandi bantu mugabo ntabonzi. Hari igihe abantu bavuga ngo ntavyo wamenye. Yego ntavyo nzi peje kuko sinsoma ibitabo by'ubundi kesha kenda vyinoma, ntawuzi inkuru yariyo. So mvuga je ivyo nzi, ivyo nagiye ndumva niko ndabisigura, nkavuga niko navyumvise. Ariko ufise inkuru y'ukuri wombwira. Uhari umuntu uzi yapfuye kuri bagaza muri politike wombwira, je ntawe ndumva. Ariko birashoboka nawe yari mu politicien mu bandi. Mugabo nkaho kuri Buyoya ukuye nibi byo kuvuga ngo yishe bandadaye n'abandi. Ku Buyoya hariho
hataranatangura n'imigambwe myinshi hariho chef d'état major yiwe umukuru w'ingabo yitwa Edmond Akazi. Edmond Akazi yaguye ahantu mu ishamba ngo indege ikorotse, ariko benshi baravuga ko ariwe yamukoroye yamwishe, barabivuga. Icyo bapfa ntacyo nomenya, nayo nko mu y'umunani cyangwa mu w'icenda, kumbura mu w'umunani navyumva ku radio gusa, mugabo ko ariwe yamwishe navyumva nyuma yaho. Aca ashirmenga wo witami barugwa. Hanyuma tubandanije gose ngo niwe yoba yarinishe n'urya filime Sinzoyiheba nawe nyene yapfuye nko Rwanda Kazi indege iramukorokana hano. Bo kuri filime Sinzoyiheba hariho inkuru numvise n'igihuha ni blague canke joke. Igihe Buyoya wa kabiri Buyoya agaruka gakura ntibantunganya, sindavyibuka neza ko filime Sinzoyiheba ariwe yari ministre de la défense. Filime Sinzoyiheba yagiye muhira se amubwira ati none wowe wese utwara ikisirikare atego, wowe wese mwe muheje gukubita kudeta ego, hanyuma ucugiha Buyoya we warabonye umugabo agenda agahiga akica imongo agaca yihundi mugabo. Bo uwo yari se wa filime Sinzoyiheba amujyakara. Bo amablage ku ruhande havuye Buyoya umvaje kuvuga abantu bicana politiki makuru yari kugwenye utamenye ico bapfa mu bisanzwe batatsura kugipfa mugabo kubera politiki. Ugaca usimbira kuri rya CNDD ibyo mubona bita CNDD FDD yatanguye yitwa CNDD irongowe n'uwitwa Leonard Nyangoma yari muri inubaza ko yabaye umwarimu nyuma ajya muri politiki yabandadaye yari muri guverinoma yandadaye. Acha tanguza niwe yatanguje ikirobere mu bisanzwe. Hashombe kuba hari n'uwundi yagitanguje mugabo kubera we yari mu politike kumenya ikirobera kuntu cyatanga muri za Kamenge za Kanyosha, ariko Nyangoma navuga ko ari we yatanguye nk'umuhari wa politike, niwe yari hejuru ugitangura. Mu nyuma bamagiriza ibintu baramukura bahashiraho wita Jean Bosco Ndayikengurukiye, bavuga ngo barapfana n'ikintu ntacibuka n'ico bavuga. Nyuma Jean Bosco Ndayikengurukiye bamukura, sinibuka umuntu bamusubirije, sinzi ko yabaye Rajabu canke Inkuru Nziza, ariko na Jean Bosco Ndayikengurukiye yagize igihe bamukura. Ico nibuka nuko juste bashyitse mu Burundi batanguye gutwara Rajabu na Inkuru Nziza ari umukuru w'igihugu raja mukuru w'umugambwe umengo mwashobora kumva yoshuza kuri ivyo, ariko imvuze Rajabu kubera na Inkuru Nziza abo bose gone. Bo ushobora kuvuga ati Inkuru Nziza sibo bamuhitanye, ntawe ubizi, ari bihuha bivuga ko nawe yahitanywe na politiki. Rajabu ushobora kuvuga ko akiriho, birashoboka mugabo birashoboka yuko ari munsi y'ubutaka. Jewe Rajabu ko namwumva nibaza ko niba akiriho adapfunze uko ngo yaratose agasho yaza kuba ariko aravuga amadiskuru amajambo hirya no hino, nta kuntu yoba ari kimya. Birashoboka ariko doubt. Nubwo yari kimya kandi umva politike igukura hariya hejuru ari umuntu uvuga amajambo menshi cyane bakaca bagushira ahantu bakagushira mu giseke, umva ko bitaba byoroshe. Adolphe Nshimirimana ni wundi muntu yarakomeye cyane muri kiya gisirikare n'imiburi buri kuva bashitse mu Burundi, muribuka ko yari umuntu yicaga kiza none ubu. Bo hanyuma muri prison turazi ujya wundi Arengiyome Binyoni nawe nyene ko yari umuntu akomeye cyane mu ntwaro yabo, ubu ari ahantu mwisenga gibuye. Cyo kimwe n'undi mugabo yitwa Prime, sinabuze izina ry'ikintu nubwo asujya Prime niyo ngabo, n'undi Prime apfungiwe Gitega yarakomeye cyane, mwaramumva cyane ku rugamba, abantu bari bakomeye bagenda barirata, twarabumva turiko turarengana. Ahubwo tuvuze mu bakomeye hari undi mugabo yitwa ngo ni Ngurube Melchiade, je pense Melchiade Ngurube, nawe nyine bavuga ko aribo bamwishe mu bisanzwe, sinzi ko cyo bamuhora cyangwa ko bamufishije, ariko kubera ngo yakora mu operation ya hatari. Hanyuma sinzi ukuntu ngo yaciye muri Tanganyika agiye ahantu baca baraha communication abasirikare b'u Burundi ati wamuhize Ingurube muramutegera ngo waraje. Ivyo nivyo numva ababibonye mushaka kumbeshuza, hari umuntu yagize comment ngo naba temwe oculaire mushaka kumbeshuza, mugabo nje nivyo numvise ko nawe yahitanywe na politike nabi wabo. Mvuze politike ko umva uhitanywe nabi wanyu wagira ngo muri kumwe ku rugamba. Ivyo bitihwe hari n'abandi nibuka nubwo batagiye mu rugamba ba Pio ntavyo, hanyuma umenga yari umukuru wa Assemblée Nationale kuri Inkuru Nziza wa mbere canke wa kabiri. Hanyuma ujya undi yari vice president yari Gervais Rufyikiri nabo umva bajye umenga bari mu Bubirigi bafise ubwene gihugu. Ico nzi nuko Rufyikiri umenga no mu professeur ahantu aravuga ati kumbura avuga ati reka tuje kubaka igihugu cy'u Burundi, reka dutahe twagifashe, niyo terme bakoresha gihe. Mugabo bashitse basanga harababa basubira inyuma birukanga, ahubwo umenga hari n'ibihano ngo bari bafatiye, sinzi ko babifuse nuko bitakiyari.
mugabo umva uwo munuko wabaye muri iyo rebellion abantu benshi kabahitana abandi bagafungwa abandi bagahunga abo nabonzi hari abandi tutamenye hari abandi ntavuze amazina kubera ntakibibuka ndibuka umuntu bita ngo ni Nyandwi ngahe Bujumbura bamuhitanye n'abandi benshi n'abandi bakiri ko wanashaka hanyuma kurundi hariho iyindi rebellion en fait ahubwo yaratanze na CNDD-FDD yatanguye gukora ngira mu za 80 kuri bagaza je pense canke n'imbere yaho je no sais pas umuntu rebellion yitwa Parti Hutu Parti pour la libération du peuple Hutu yoba yatanguriye muri Tanzania n'umuntu yitwa Gahutu Remi nawe nyine bavuga ko en fait abantu bagiye kumwicira muri Tanzania nawe yiciwe muri Tanzania bo inyuma ya Gahutu akurigwa na Karatasi Etienne Karatasi ego hanyuma kugeza aho iba iya Gwasa sinzi ukuntu Gwasa yakuye urumva numva ko wo Gahutu apfuye we yasize Gwasa aramukura ngo we kwa musirikare Gwasa nabashitse mu Burundi bitangura kuba ngo bitabira barahindura tweta FNL hanyuma haba FNL ya Gwasa na FNL yandakugiriye nuku mu nyuma barahebaza FNL batangura za SNL ubu hari SNL zakiye na SNL zabiriya navyo nakurikira bivuga na kavurugayi name ndaba mu nduzeye imigambwe yitoje uyu mwaka na kavuyo donke niwo menyingene vyagiye biragenda donc byose ni politique donc ubu abantu batanguranye urugamba na Gwasa nk'akaro bari kumwe mu 90 na kangahe ubu bamubonye bo mwica vice versa timwe bashoye kumucika nabo muhitana urumva kandi bari kumwe ku rugamba Frodebo nanye ntibaye epargne mwandibuke hari ngo Frodebo ya Minani na Frodebo yabansize ko yabare honse mugabo vyara navyo nako vyabaye akadoruvaya ataho kumenya Frodebo yariyo na Frodebo yariyo iprona nayo nyene ntabo yabaye epargne sinzi aho bigeze ibi ndiko novuga ndadedemba inyuma ya kuri Frodebo na iprona nuko ntabikurikirana mugabo ndazi ko amatwa ansumira vyagiye biraba urudavagi ubu haraba iproniste ba Mukasi babonye aba iproniste sinzi uri ku butegetsi ubu bo muhitana vice versa donc politique na kajagari politique na kavuyo politique ni diabolique nkuko uwo muntu yabivuze c'est niyo politique nta kundi no kubifata uko genda yikwepa bon sinzi ukuntu nisutse muri byo kugira ama commentaire mugana ama commentaire gusa ntihagire umuntu aza kumzanira ikarata y'umugambwe canke ngo ndamuterere na politique nzopfa ngiyemo bon ama commentaire nzoyagira kugeza igihe nzokumva peut-être bitakiri safe mugabo politique n'umunuko wigiyemo no kwa wiyemeje ko ari gupfa cyangwa gakirana cyane politique yo mu Burundi voilà nico nashaka kuvuga kuri iyo muntu yagize iyi commentaire nkavuga nti nivyo kwere wavuze ukuri politique c'est diabolique merci mugire umunsi mwiza mwese